Haleluya. Amen. Abarinzi bariyitega arabamba. Ayo Venisi arabamba. Arabamba ntambara. Haleluya. Ntambara zaje bamvye, arizawe yabamvye. Amen. Arizo yabamvye gushikira. Baada ya chini kwa kwenye bila kama kawaida tunasabiri jambo jema. Haleluya. Bali kuna nje. Haleluya. Amen. Tugiye kurya ijambo jema. Ubuzima busanzwe umuntu agomba kubaka inzu, arondera isima, amatafari, ivyuma, amabuye ayo gushinga nayo gusha ahantu hatandukanye kugira ngo abanyamahanga zo gukura mu inzu ikomeye. Haleluya. Haleluya. Amen. Ikintu cyubaka umukristo ni ijambo ry'Imana. Materiel zacu nizi. Injili. Materiel zitubaka ziri hano. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Abarinzi bariyitega arabamba. Ayo Venisi arabamba. Arabamba ntambara. Haleluya. Ntambara zaje bamvye, arizawe yabamvye. Amen. Arizo yabamvye gushikira. Haleluya. Ibyishimo Imana yagukoreye. Kuvukivuka ibyishimo Imana yagukoreye. Kuba uriko urashima. Haleluya. Reka tukumera amashimwe. Haleluya. Yemba wanajambo y'Imana. Barishimye. Amen. Septeme ivuga ngo baho ufise intumbero gukora ko ayikora. Amen. Haleluya. Amen. Baho ufise intumbero gukora ko ayikora nawe. Amen. 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 Ushobora kuba waratakaje intumbero mu buzima bwawe. Ushobora kuba waribagiye intumbero mu buzima bwawe. Ushobora kuba warazazaniwe udatahura intumbero uriko, impamvu bitumye wewe uriko, impamvu bitumye wewe waravutse. Haleluya. Bako ufise intumbero kuko uhoraho agirira. Amen. Usabe tegereze kuko adusomere jambo ry'Imana riri muri Samueli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 12 gushika kuri 30. Mbere 17 12 jusqu'à 30. Igitabo cya Samueli igice cya 17 kuva ku murongo wa 12. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Dawidi yumva Goliyati acokora Isirayeli. Kandi Dawidi yari umwana wa wa Munyefurata w'i Betelehemu i Buyuda yitwa Isayi. Isayi yari afise abahungu 8, kandi igihe Sawuli yima Isayi yarashitse mu zabukuru. Kandi abahungu 3 bakuru ba Isayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu biwe 3 batabaye w'imfura ni Eliyabu, wa kabiri ni Abinadabu, wa gatatu ni Shama. Dawidi niwe yari umuhererezi, kandi abo bakuru 3 bari baratabaranye na Sawuli. Kandi Dawidi yaja agishanya imbu hamwe akaba kwa Sawuli
abasongoroza kumara iminsi 40. Bukeye Yesaya abwira umuhungu we Dawidi ati genda ugemurire bakuru bawe ingero imwe kuri izi ngano zikaranze n'iyi mitsima 10, ubandanye aho washagaje ubibashire, kandi ugemurire umugabisha w'umuce barimo aya masoro uko ari 10 y'umukanyure w'amavuta. Uheze urabe bakuru bawe uko bameze, unzanire agakuru k'imvaho. Kandi Sawuli n'abakuru ba Dawidi n'ingabo zose z'Abisirayeli bari kuri wa mwongahera bashyamiranye n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi akoroka kare asigarana intama azimurabira, ahitana ibyo bintu aragenda kuko Yesayi yamubariye, ashikiraho aho baraza ikobote y'intambara, aho ingabo zigiye gutora urugamba zirahira ubutoro. Nuko Abisirayeli batora urugamba n'Abafilisitiya, nuko urugamba ruhanganye n'urundi, maze Dawidi abitsa ibyo yaragemuye asigarana ibintu by'indekera, ariruka aja mu ngabo aramutsa abakuru be, akitwara yanganaho wa muhizi w'Umufilisitiya w'Inyati yitwa Goliyati asokoroka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangura kwihanura nk'uko yahora Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamubonye bacika ivutu baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati nimubona uriya mugabo adungana no gucokora Abisirayeli nta kindi, umuntu yomwica umwami azomugororera byinshi, kandi azomushingira umwana wiwe akure n'inzu ya se kw'ikoni mu Bisirayeli. Maze Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande yiwe ati uwo kwica Umufilisitiya agakora igitutsi ku Bisirayeli bomugororera iki? Mbega Umufilisitiya w'Intakenda ni iki ahacokoye ingabo z'Imana nzima? Abantu bamwishyura n'ibyo bari bahejeje kuvuga bati uwo mwica uku niko yogororera. Maze Eliya mukuru we imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburake bwiwe buraziriringa, aramubaza ati wazanye iki? Mbega bwa butama wabusigaranye nde umugarago? Ndaza amanyama yawe n'umugarago mu mutima wawe, erega icyakuzanye ni ukubwira urabe intambara. Dawidi aramwishyura ati none nkoze iki? Ndikwara ukubaza gusa. Arahindukira araba uwundi nawe amubaza nk'ibyo, abantu basubira kumwishyura nk'ibya mbere. Imana idufashe cyane. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.